bakunzi ba Salcom TV1, kaze mu nyigisho Rhapsodie de realites kugira twige kandi dukure mu kwizera. Izo nyigisho tuzokoma tuzironka ku munsi ku mbuga zose za Salcom TV1. Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites, mushikirizwa na Irambo na Gilin. Turi kuwa kane itariki 26 ukwezi kw'icenda umwaka w'2024. Duhere ku ijambo ry'umunsi n'insiguro yayo. Mukore nk'abanyamwemu. Dusome mu gitabo c'Abaroma igice c'8 ku murongo wa 6 havuga ngo kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivy'imwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Aha dutegerezwa gutahura yuko icifuzo c'Imana suko tuba abanyamwemu gusa. Mutahure ko n'ubushobozi bw'abanyakuzimu nabo ari abanyamwemu. Abanywanyi b'imihango ya gishetani n'abatazira satani nabo n'abanyamwemu. Ic'Imana ishaka nuko tuba abanyamwemu kuri we. Ishaka ko tugira imwemu itumbereye mwemu wiwe. Ukuba abanyamwemu kwacu gutegerezwa kuba kuri ku murongo umwe w'ico ijambo ry'Imana rivuga kuri twebwe. Nico kirere yifuza ko dukoreramwo, ikirere c'urukundo. Nk'akarorero, aho mukorera canke mw'ishengero mukuwe mu mabanga mugashigwa mu yandi nkaho umenga so mwashaka, mu yandi majambo babakuye mu mabanga yo hejuru bakabashira mu yo hasi, mwokwifata gute kw'ico kintu? Ntimugagire umwifato wo mu mubiri mwidoga ko mwafashwe nabi. Gira umwifato w'imwemu, iyumvire nk'umunyamwemu kandi ugire iciyumviro c'imwemu. Mutegerezwa gutambukira mu rukundo. Urukundo ruzobafasha kwifata nk'abanyamwemu, imigisha n'ukurongorwa na mwemu kuri ico kintu. Nuko mu buzima bwanyu fata ibintu vyose imisi yose mwisunze kwizera, ivyizigiro n'urukundo. Nizo nkomezi zitatu zamaho za mwemu, ntizicika intege na rimwe. Ibintu bitatu vyamaho: kwizera, ivyizigiro n'urukundo. Ariko ikibiruta ni urukundo, nk'uko tubibona mu gitabo Pawulo yandikiye Abikorino ca mbere igice ca 13 ku murongo wa 13. Turabisanga no mu gitabo c'Abayitesalonika ca mbere igice ca mbere ku murongo wa 3. Twibuka ubudasiba ibikorwa vyanyu biva ku kwizera n'ubutame buva mu rukundo no kwihangana kuva mu kwizigira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu niyo data wa twese. Koresha ivyo bintu bitatu mu gusuzuma imwemu yanyu no kwishura ku bintu vyose bibaye kubera canke bije kuri mwebwe. Ntimukabone ko ibintu nk'ivyo ari bibagwanya, nandiho muzogira ingorane, kuko ukwitwararika ivy'umubiri n'urupfu. Bisigura ko ibintu vyose bica bitangura kugabanuka. Umunezero wanyu, urugezo rwanyu rwo kugwiza umwimbu, ndetse n'ikintu cyose gifasha gupima iterambere ry'umuntu mu buzima bica bitangura kugabanuka. Kubera iki? Kubera mwinjije urupfu kubw'impamvu y'umubiri. Ariko Bibiliya ivuga mu gace B kugira iciyumviro ca mwemu n'ubugingo n'amahoro, nk'uko tubibona mu gitabo c'Abaroma igice c'8 umurongo wa 6 mu nsiguro yagutse. Bona kandi wiyumvire imisi yose nk'umunyamwemu, nimwaba mushaka ubuzima bwuzuye kandi mushaka kuba mu mahoro y'Imana arengeye ugutahura k'umuntu. Tuje mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho ry'uno musi. Data mwiza, ndagushimiye ku ngabire ya mwemu wawe andongora mu kuri kose. Mfise iciyumviro c'imwemu kandi ngira umwifato kuvyo camwo vyose, n'ukwizera, ivyizigiro n'urukundo. Mbona igikorwa cose n'ibiba vyose mu ruhande rw'ijambo. Ndahicubahiro izina ryawe igihe ntambuka n'ivyiyumviro kandi nishura mu mwemu mu rukundo imisi yose mw'izina rya Yesu. Amen. Reka turangirize ikiganiro cacu ku isengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi.
urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo, mugira umunsi mwiza.